ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kuri BMBC Broadcasting nizere ko mumeze neza natwe turaho turashima muri kumwe na umukunzi kati ya Benita hamwe n'umugenzi wanje Homework ndi kuri reka abaramutse dushoboye gutangura ikiyago cyacu cuno munsi ndabaramukije mwebwe mwese muri kumara dukurikira ndabahe namwiriwe bivanye naho muherereye kaze muri kino kiganiro tugiye kubashikiriza kuri no munsi kaze ego ikiganiro cyacu ni idagadure musanzwe mubimenyereye ko twabibabwiye yuko muri 2025 tugiye kuza turawazana ibintu bishasha tugiye kuraza turayaga novuga kuma sujet atandukanye ndi kumwe n'abagenzi banje canke ndi je nyene canke undi mugenzi wanje ari wenyene ariko muzogerageza kuza muraronka ibiganiro ku mwanya nyawo ku nkuru zigezweho kugira ngo dushobore kuyaga numve n'iciyumviro canyu uko mubibona twatanguye rero ikintu gute suje ya mbere tuganirako ni itegeko ryasohotse muri leta zunze ubumwe za Amerika aho Donald Trump yatanze ikarata gold card ni karata no kwita ko ari inzahabu yego iyo karata rero izobigurwa imiliyoni zitanu z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika kibazo kikiza ngaho homework umuntu avuze yuko agira kugira kandi ibyo bizoha nuvuga gute abantu bimukirayo bagomba kubayo ushobora kuhaba bakaronka ubwene gihugu byoroshe ntatane kinzire gusaba kirekire bitandukanye na green card igihe green card masko ari nuvuga gute n'amashance batanta umuntu giciyemo kazabona arashikire waragiye mugabo ikindi yaje nibaza njye ni strategy ikomeye cyane kuvuga yuko umuntu yotanga 5 millions de dollars hajya mbere baza ngo abantu nukuri sindika ndavuga ngo ngaha mu Burundi gusa no hajya muri Amerika 5 millions de dollars n'abamaze imyaka n'imyaka hari n'abatara no kuri konti ya bancaire hodase na 100,000 dollars ariko 5 millions de dollars urumva je gena nabitahuye sinzi ko ari nk'abandi bavyumva ni piège en fait sina piège navuga ati nikuvuga nti kujya bavuze ngo Bujumbura ngo ntiyabushaka ubushoboye no muri Amerika ntiyabushaka hawubushoboye uravyumva yego kuburyo udashaka kwiprokira kuko je simba numva none umuntu afite 5 millions de dollars yoza gukora ikingo ngo kaja muri Amerika wari inzu yaronkera ngaho bwati aho tukamahera naronkeye muri Afrika nja muri Amerika kwistera stress ni ikiramaneje ni imbehe nkubita kuko muri Amerika ari ubushuhe burabushuhe gwa vrai urumva bakaduga kuri 40 ntumbaze ari imbeho naho imbeho irabaho neje bakaja muri moi urumva ninde umuntu yo yaronse ayo mafaranga muri Afrika agati yajenje muri Amerika nubwo ego ubwo umuntu aba ashaka parvena kuba aronka ayo mafaranga nukuri ntiyoja no kubayo yoja gutembera amakagaruka je sinzi ko byumva wewe nta n'impamvu yo gutembera ahubwo yo kwigumira ngaha kikorera imigambi yiwe agafata akayaga ko kwitanganya kuko kati yaje mba numva yuko na 5 million je ndazironse ndaha mu Burundi ko nimbara ahantu hambere kwisagije ninga mu Burundi nta mpamvu yuko novuga ngo nova ngaha no muri Kongo kiretse ngiye nko kutembera yibisanzwe mugabo Amerika nkavanga nkuri indege fize 5 million de dollars namahera menshi cyane namahera menshi kandi uvuga ati mu bisanzwe benshi baja muri Amerika apara kuvuga ngo ni kugira ngo ego sindiko ndageneraliza bose mugabo benshi baje kugira birondere kubera murano turi mu bihugu bikenya ugatireka twirondere tuje hajya kugira ngo tuharo kujya bwa gupagasa benshi babagiye gupagasa urabyumva ni hamwe nkuko bimaze imisiboneka mu Barundi benshi iyo umaze kuronka aho ugera statut kanaka utuhitamwe gushaka kugaruka ngana mu gihugu yego kubera iki uba warujujwe uba ufise donc uba ufise ahantu ushaka kwiposition bose numva nimba mu yandi majambo uba wikomeje afata shaka Donald Trump je n'umuntu w'umucabwenge gose ashaka kugira ngo avuga ati kwa kudavuga ati ntiyabushaka ubushoboye kandi buryo n'amafaranga menshi y'agaciro azoba yinjiye muri Amerika bizotuma donc abanyamitahe baca bajayo kugira ngo bashobore kubiteza imbere ibiki kuko ngaho oye no kuronka ubwena gihugu bwo muri Amerika zo byoroshe cyane noza ko kujya muri green card bashika baronka residence nibaza ko kujya gold card utrutera uronka residence nationalité byose ndibaza kubwivyo canke ugasanga aho byose birimwo yego rero kubwivyo rero
question mark je nukuri nzoguma ndabikurikirana abantu ba mbere bagiye ego ndazi hari ibihugu by'abantu batunze cyane mugabo vraiment 5 millions de dollars ni menshi cyane vraiment nukuri ku buryo ariko Katia jewe niyumvire yuko ari wa mugambi wiwe gehiye mamaza ariko ari yamamaza yaremereye abanyamerika yuko agiye kwimura abantu bimukiyeyo badafise ivyangombwa vyo kuba muri Amerika. Nibaza ko ari ujya mugambi wewe yarazi umusaruro azobivyaza. Atireka manze nkoreho imicafu hamashobore kuzana ababishoboye. Nico. Mugabo kintu kibabaje cyane. Hariyo ikiganiro nakurikiranye cy'abantu ba muri Amerika babuze nk'impapuro cyangwa ugasanga barazibibye uravyumva abandi hari n'ikindi kiganiro nabonye ukuntu binjira baciye muri Mexique muri he hari ahantu nabonye bariko baraduga umuntu ukintu c'umusozi biruka nyene mengo nabantu bariko bariruka cyane hari inzira ni muri za Mexique so rero nciye mvuga nti none ashatse kugabanya delinquence kubera muri Amerika namba ari igihugu ca mbere kimwe mu mafia bya Amerika irimo kuko urashaka gusanga ngo bamusanze mu nzu bamwisha umuntu muri Amerika ego hari ico gihugu ca mbere kivuga yuko ino muri Afrika baragira agateka kazina muntu baragira no gender fise no kuri example no kwazi sari zinga none oye tushaka tudeplace tuje muri Canada gatoye ntari umuhungu w'umurundi yitwa Ndongozi Tyson yapfuye 2020 ou 21 yapfuye 2021 yari umuhungu w'umugangi yakina yabayita gute rugby bimwe bya rugby bash nukuri baramurashe bamurashe mwibarabara bamuramshe muri terrain ariko kina ego ahantu hari abantu baramu points neza nukuvuga umva nubwo bavuga ngo muri Afrika ngo hari abantu bakora ikiba babagome muri bijya bihugu byo muri Amerika abantu batagira impapuro niyo abantu babasuma uravyumva nje gituma umwanya umwe Trump umengo birumvikana no sindiko ndamushigikira ndiko mvuga kuko ikino kiganiro ni umwe wese asohoye uruciyumviro ko yumva ibintu siko ntiyagire ushaka kuvuga ngo nawe ufite iciyumviro ciwawe urashobora kubwigira muri commentaire mugabo ico ntahura cyo ni kimwe nuko ziri muri tactics zovuga ati tugabanye ibibandi abasuma abagizi ba nabi uko udafise impapuro nturonka akazi muri Amerika udasa akazi rero batagutwaye muri ahantu leta biyegeraniza bajya abantu bakurikirana babaha injya zabo babaha sinzi ko babaha amahera mugabo nakurikiranye ico kiganiro barabagaburira icambere bihutirana nanje hano nakibonye ahubwo menga bari bavyanditse muri iki kinyamakuru ca New York Times barabegeranya bakabagaburira donc ntibashobora gusonza ngo bishwe n'inzara rimwe n'impuzu barazibazanira yego ivyo narabibonye rero sinzi ko ho bari muri iyo ntumbero yabikoze ariko kandi urumva ubunye ivyo vyari mu bintu vyatuma umutekano uba mukereka kuko nimba abantu ariko barafa canke yabo ubusuma butandukanye kubera impapuro canke ubushobozi buke bwo kuba muri Amerika badafise urumva iki kintu kirashobora kuzotora inzira muri Amerika guhera muri no manda ya Trump yego nuko urumva abantu mwishoboye abantu mwateguye akanoti muri Amerika barabakije yompi kuri 5 millions de dollars 5 millions de dollars yawe wigende muri Amerika ubeho uryoherwe unezerwe nukuri twe muzobusezere gusa muzamukoze muze muturungikira ariko nagafana n'ivyakunda yego hama turaja kuri kwihiganwa sinuba ko higanwa ni gashimwe Trace Award iri kariko kabera muri Zanzibar muri Tanzania Zanzibar ni zinga riri muri Tanzania ni zinga riri muri Ocean Indie kana kazinga gatunze cyane karimo amafaranga menshi gasa neza kegukira Tanzania mugabo karamaze igihe gagomba kwikukira ariko president wa Tanzania yarakankiye donc kajya kazinga na kazinga kari muri leta ya yunze ubumwe ya Tanganyika sinzi ngene bahora bivuga ariko ni zinga kandi sirito
si rito kandi karateye n'imbere karateye n'imbere cyane mu bintu bya navuga gute by'ubukerarugendo ego ubukerarugendo ajya n'ikintu ingenzi nukuri abantu baraza ari benshi cyane nico gihugu natwo biri mu bintu vya mbere bitungishije kijya gihugu ego kuko hari amahoteli menshi hari ibice twebwe nturashikayo nukuri muzo birabe mu tutembereze nitwashika ko turabibona haba ku mbuga ngurukana mu bimenyi haba mu bantu benshi batandukanye berekana ibintu bitandukanye byerekeye muri Zanzibar rero kubw'ivyo iyo Trace Award niri kiraba hari abaririmbyi benshi batandukanye mu mwaka weze yabereye muri Arena mu Rwanda ariko urumva nta Murundi yari yatumiwe ubu naho n'ubu nta Murundi yatumiwe ntumbarire Dramati kuri ntuze yiwe kuri story yiwe yavuga ati Barundi nizere ko amajambo sindavuga neza mugabo context byavuga mavuga ati nizere yuko ibiriko birabera muri Zanzibar ko barabahiciye kandi nta muririmbyi aho baho deja Diamond kubera ya urumva Zanzibar ni hafi ya Tanzania yego ya Tanzania plutôt rero yaciye avuga ati nukuri twari tukwiye kubakirwa inyubako nini inzobe ijejwe ivyo bintu no ijejwe amaseremoni ijejwe amashow nko mu Rwanda hariho Beke Arena ni navuga hari amasengesho hari amaconcert hari ibiki donc isale yiyaguye aho umuntu ashobora kwisanzura yakira ibihumbi n'ibihumbi by'abantu urumva rego osi iyo sale irabera mu mengo na ntuzenye na basket en fait ni rusale runini go sinovuga ni sale ni huriro ni kintu numva simana nisigura ngaha mu ntacho dufise Katia nibaza bagomba kugira nka hirya ntuze ya ijyanzu iri Los Angeles Hollywood Hollywood ariko Hollywood ifashe kuba mafilm n'abanyamiziki n'amafilime donc ibintu byose bikinwa n'abastar n'ubushimwe niho butangirwa imisi mikuru y'abastar bakina ibintu bitandukanye bose n'abanye Diamond Platinumz yasabye leta ya Tanzania ko yo bubakira ikizu simvuge amahero cakira ingenzi cakira abantu benshi ku buryo bisanzwe ati ino ni nyubakwa yo muri Tanzania bisabye umukuru w'igihugu mu gihe yari muri ivyo ivyo birori kubw'ivyo rero nuko amakuru abarundi ntibatumiwe twize ko mwakuza kuko biba buri mwaka Trace Award yabaye buri mwaka igenekerezo riba rya kangahe barashinze amatariki canke nta matariki ashingwa nta n'ukwezi baprecisa oya gusa babihari bwa ati bizoba mugabo abanyagihugu basanzwe barariha habari amahera yo kuriha kubera mu mwaka uheze hariho abarundi bagiye barishe apana kuvuga ngo bagiye muri ntuze bagiye kuraba ingene ibintu kurorera baba bari ibintu biteye gomwe gose okay rero nizera ko natwe nitwaza turabivugira ngo tutaraja kubirahaba yego nukuri fo yuko nukuri tuzogira tuzoja natwe tubyizere cyane yego ku nkuru yanje nateguye ya nyuma ni ya Miss Burundi Miss Burundi iriko irategurwa novuga nishira hamwe n'ikigo Ingo magazine ku bw'ivyo abantu ntonde zaramaze gusohoka zaramaze kwiyandikisha abakobwa 100 we nturimwo ibyasabwa sindabikwiza haburi iki Katia haburi ibisabwa ntibikina n'ibisabwa soko umuntu urumukobwa mwiza ibisabwa nuko uba utarenza imyaka 25 nuko urayirenza ntavyonse ndabimenya hama ikindi hariho ibiro tanzi ibiro 60 hariho amametero y'uburebure ariyo 1m60 imetero na imetero na santimetero 60 yego no yanyuma ubungana gutyo bisigura ngo urenza ni sawa
donc umugufi wa nyuma abapima imetero niho bihera kuri metre 60 yo y'intango y'intango kuva kuri metre 60 kuduga urumva nibindi yandi ba metero mu ndani biki novuga amaliste rasohotse abiyandikishije tugira dukurikirana n'umwe bizogenda hiyandikishije bangahe abigeme biyandikishije nabigeme 105 bava mu Burundi bose intara zose kandi ico bitandukaniye ko nabo mu mwaka uheze nabindi myaka yose twamenyereye nuko benshi biyandikisha ba mu gisagara ca Bujumbura benshi biyandikisha donc biyandikisha nta muntu wahandi yeronka umwanya gushobora kwiyandikira 2019 menga ya 2019 numvise sinzi ko ari 2019 nibuka neza mugani muri iyo myaka 2020 ntiyabwagere narigeze kumva umunyagitega ari Miss w'Igitega Miss Ngoma yari Miss Ngoma abari Miss w'Igitega nyene Jeje ntavyo nzi ko yenda vyumvuko jewe ndabikubariye burya nawe mu mwanya ugira uvuge by'inkino nane cyangwa ameze uko nta n'iciyumviro nterera ndakureka uraterera kuko ndaza ari byiza gusanga uzi sinzi biragoye rero urumva donc sinavuga ngo preselection iraba habaye abiyandikishije 105 intonde zarasohotse zabiyandikishije barindire gushobora gushira mu ngiro ibisabwa kugira ngo baba preselectionne hagira bavamwo hasigara abandi gushika hazotogwa aba Miss bane no kuvuga Miss Burundi icegera ciwo ca mbere icegera ciwo ca kabiri na Miss Popularity ubushimwe nukuri barabuvuze mugabo ntibura kubera amasponsor ni menshi amasponsor ni menshi ama entreprise atandukanye nukuri yarafashije haba ama entreprise akora imideri y'abashona haba akora impuzu abakora ibintu bya transport nukuri bari mu kazi bariko barafasha kandi nukuri ni koko ciza cyane je nosaba n'abanyamitahe b'abarundi kuza baragerageza kuza barafasha imigambi bizanwe n'ugwaruka kugira ngo nabo nyene bashobore kubasahiriza mu bikorwa mu kubatera intege mu bikorwa bateguye nuko rero amahigwe masa bariko baritoza muri Miss Burundi ubibereye uciye ubwenge kujya bivuga umukobwa mwiza aciye ubwenge kandi aserukira igihugu ego azoshira no mu ngiro imigambi azoba yatubwiye ntibiza bari byo kujya kubifotoza gusa none burya Miss Burundi abajejwe iki amaze gutogwa Miss Burundi numwige maserukira uburundi haba mu bwenge urumva haba mu bandi bakobwa bose kubera hageze nibiganiro nama za leta tigezwa kuba tumiwe uravyumva ninkovuga abari nka ambassadeur w'ugwaruka niko novuga kugira ngo tworoshe ibintu abari nka ambassadeur w'ugwaruka ego ugwaruka cece n'abakobwa kubw'ivyo rero amahigwe masa bazomuhango n'imodoka electrique iyo modoka niyo ndabona nukuri muradutabare nukuri electrique ego nukuri Chona nivyo amamodoka hari nzi ndazibona zigenda imodoka z'umuyaga nkuba ntubitahura ndavyumva ariko muri make idakoreshwa essence jenga nukuri tumvise ngo nikoreshwa essence bisize nembara amatwi yacu twumvise nabi reka tubitega amaso turababwira nyene bizo ariko baragenda amakuru y'inkino umwanya wayo kaze mwese turongeye kubatumira munano makuru y'inkino mwumvise twababwiye bitari bike vya Miss Burundi mwumvise nakamara bamaze mu gihugu c'u Burundi n'ibindi vyose twagiye turavuga bijanye n'abanyamiziki hariya Tanzania muri ntuzeya muri Nzinga ya Zanzibar okay kaze rero mu nkuru z'inkino ndetse n'ivyamamare vyagiye biravuka murano matariki ya 27 ukwezi nizo tariki turiko uno munsi genekezo ya 27 kwezi kwa kabiri tuza kubabwira ku bantu babiri nivyo baranguye ariko ni vyinshi cyane twobimara kubera umwanya n'umwanya rero mu nkino musi nta vyinshi twababwira kubera umwanya uri kura turega dufite ibindi bikorwa tugomba tujemo rero no kuvuga yuko ku munsi wa kabiri harabaye inkino zidasanzwe igikombe c'umwami muri Espagne muca mu vyumba Copa del Rey n'urukino rutari rworoshe aho Barcelona yakiriye Atletico de Madrid mu gisagara ca Madrid murumva iyo bahuye na Real Madrid ibari derby rero baca ba Atletico Madrid yarabanje ratsinda mu gice ca mbere iraba 10 naherutse ari bice ari bitsinda bibiri
rero vyarangiye imatch yaheze ari bitsindo 4 ku bindi aho ni mu gikombe c'umwami ku munsi w'ejo rero naho nyene harabaye urukino rukomeye aho Real Madrid yasanze Real Sociedad muhiri wayo ikaba yarashoboye gutahukana intsinzi ikati ku gitsindo kimwe ku busa naho ibintu vya Sociedad numva mengo ni filme zimwe z'abantu zenye oya numugwe numugwe zimwe tubana ngo muri telenovela bandane ego aha rero nti uca wumva nka Real yamaze kurengana Atletico de Madrid urumva bo baracari muri kabaza kuko baranganije ni ibintu zubandanya tubatohoreza hanyuma mu Bwongereza higanwa rya Premier League ryarabandanije ryo mu cicaro ca mbere cyo mu gihugu c'Ubwongereza aho Tottenham yakiriye Manchester City ejo yarifutse neza amashuka iratsinda Tottenham igitsindo kimwe ku busa Liverpool nayo icayongera irahura na Newcastle yayisanze muhira Liverpool itsinda ibitsindo 2 ku busa mu nkino zo muri nondwi nuko zagenze zabaye ku munsi wa hirya yejo benejo tubandanye rero n'ivyamamare Katia burya rero impano ziri kwishi kurambira abanyamuziki uno munsi rero turiko turabona umudamu yitwa Katmara ashatse kuturabona Katia bavyumva eregaje gituma nabanje ko kwitondera ndaguhamagara muri bakwa kwitira uyu mudamu urazi ko yavutse itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri mu 83 uno munsi tuvuga narakwije imyaka 41 ntumbarire mbega ukwezi kuraheze bagabo rero yamenyekanye muri 2000 mu bihumbi 2000 ku mafilme atandukanye ibiganiro bitandukanye hariho ni filme ndende yamenyekanye ku filme ndende cyane yise bayise The Shadow of the Substance iyo filme ni filme yabaye ndende gose kandi icituma amenyekana no mu biganiro bitandukanye hariho n'ikintu bita amaseri ni tujya du filme duto tujya du video duto utwo nitwe tuntu yamenyekaniyeko hanyuma avyagwa n'abavyeyi nyina wiwe yitwa Runi uyu mudamu rero ni gitangaza kuko mu myaka yiwe yose kuva mu bihumbi 2000 burya umuryango we ntihore wigeze wishimira yuko yoja muri ivyo bintu vy'amareresi bamubonamwe ibindi bintu ariko nawe arabwira nyina ati wapi mama je ngomba gukora bino bintu ko vyogenda kose je mu kiyago cacu gikurikira tuzovuga ko vyerekeye abantu b'abanyempano banigirwa mu menshi imiryango yabo urazi ko imiryango myinshi ireka ko abana bashobora guserura impano zabo biciye muri ya ma complexe kuvuga ati niwagenda ku ma écran bakakubona mu mafilme bazobona yuko uri gitandero bazobona kuri mwataca maze ibyo bintu tuzobigarukako na cane rero twuje uwo twaba turamubangiriye ko gatoya kubera ivyiwe nabonye ari birebire hari uwundi mutama rero kutambaza ati yaba yavutse ryari nawe no wakera kuri budwi yapfuye afise imyaka 65 bamwita Edward Profi avuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ujya maravuka muri Amerika n'uyavutse igenekerezo rya 27 uko kwezi nyene ice 1895 acapfa itariki 27 ukwezi kwa gatanu urumva itariki yavukiyeko niyo yapfiriyeko bitandukanye mugabo byatandukaniye ku kwezi yapfuye afite imyaka 65 uyu mugabo rero igitangaza ciwe buri mwaka niko kazi yarafise ku mwaka arashaka gusora filme zitatu kandi nini nukuvuga yatanguye gusohora filme nabonye zihambaye mu 39 yarasohoye ifilme yitwa L'Esclave Homme d'Or ngirango mu Kirundi ngira nubu umucakara mu minwe y'inzahabu nivyo mu 40 rero inyuma y'umwaka umwe ho yaciye asohora zibiri iyo yise Golden Gloves
acasore yindi y'intambo yitwa dance girl dance donc intambo y'umukobwa y'intambo sinzi ngira nuko nyene izi zasohokeye mu mwaka umwe 1940 nukuvuga kuva 1900 ngira ngo 39 gushika 1945 aho se agenda arasora filime zibiri imwe zibiri yasoye amafilime menshi cyane rero mu byamamare bavuga byashoboye twashoye kubegeraniriza n'ibikorwa byavyo nivyo hanyuma sinzi ko tuzokwama turi kumwe kuri bino biganiro ahanje nogeza ngaho murakoze murakoze cyane ku makuru y'inkino ushoboye kuduha uyu munsi nkuko wama wabikoze burindwi kabiri mu ndwi canke gatatu mu ndwi turabashikiriza uko vyifashe haba mu nkino mu mideri mu ntambo muki kugira ngo no mu bidukikije osi kugira ngo tugerageze kuvyura mbega abantu harico donc hari umuntu usanga abayeho atazi actuality yibereyeho uko nyene atazi ngo igihugu ko kigenda gutya hanze y'igihugu mbega n'amahoro mbega ko hategurwa ihiganwa niri muzava musanga mushiye mwibarabara gusanga barabakubise ntamuzi ico babakubiti bavuze ati uyu munsi uri muso gukubitwa uza kuja mwara wese tuza kumukubita kubera mudasubiva amakuru kubera mutaraba ibintu gusanga mwakubiswe ugasanga mwashaye kubera iki mudakurikirana amakuru rero mwandanye mudukurikirana tubatumira cyane kudukurikirana kuri YouTube yacu, Facebook yacu, Instagram yacu hose ni BMBC Broadcasting tukora inkuru ziryoshe cyane aho mugarageza kugura umutwe umutima mugashaka kwakira inkuru zose tubahaye kandi ikindi naco turabakunda cyane dushaka mwandanye mu mana natwe mu kudukurikira mwandanye mutayamana natwe tubateramishe mushoye gutahura byinshi kuvyerekeye BMBC Broadcasting byinshi kuvyerekeye igihugu byinshi kuvyerekeye amakungu yose rero ndabashimiye nshimira naho mwa twakoranye neza tubahisango ryajyari ryo mu ndwiza abadukurikiranye tubahisango ryo mu ndwiza aho tuzoyaga ku bintu byinshi bitandukanye naho kuwa mbere murakoze ico nosaba abanwanyi bacu bazoze baratubwira muri commentaire kuko niho tuja turonkera ivyiviro bitandukanye niho tuja tubona ariko baradushigikira kandi niho turonkera n'ibindi vyumviro kuko donc ahantu tuba twihenze nabo bakagirane bakaduko kuko nabo nabahizi nanje ndabashimiye ku mazina naye ni naye babwiye yasubiramo ndi kuri ya homar batazira homishu nanje ndabashimiye kuba mwaduteze amatwi kaze na karibu mu biganiro byacu kugira tubashe kuyaga vyinshi ciao